Uwo munyagihugu yabuzwe irengero muri zone Kanyosha kuwa gatandatu heze ni uwitwa Nduwimana Jean Claude yahoze mu gisirikare ca kera mu bo benshi bita aba ex-FAB nkuko mu bajyangwe biwe bavyiganiye RPA bamuheruka ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 4 z'agatondo aho yitavye telefone ahamagawe n'abantu batamenye asohotse urugo ijisho riba ribaye iryo. Uyu muntu yitwa Nduwimana Jean Claude arubatse afise umufasha n'abana akaba yahoze ari umusirikare isoda c'Uburundi ariko akaba ari mu karuhuko k'izabukuru. Kuwa gatandatu yatinze mu muryango mu Kanyosha i Bujumbura aho yaba n'ibibondo vyiwe ariko mu masaha ya saa 4 niho yitaba telefone aho yavuze ati nitavye telefone kumva ko yafuna abana mu nzu ariko byaraboneka ko ariko yitaba yihuta cane araheza arasohoka mugabo asigaye abana ati singiye ku kazi ndagarutse udufungure aragenda yambaye tennis de sport abana bararindiriye kwaza gufungura ifungurwa za saa 6 baramubura bararindira mw'ijoro ko ataha barabura niho amakenga atangura kuboneka atangura kurondera rero kuri telefone ariko telefone yose barondera basanga izimye. Kuri w'Imana uheze niho amakenga yarushirije kwiyongera mu bajyango ba Jean Claude Nduwimana ari nako gutangura kumurondeza ahantu hose hashoboka ariko ntibamukubita n'iryahumye. Kwa Mungu amakenga yabaye menshi umuryango nta kindi twakora kwabaye guca mu busho butandukanye ariko baraduhakanira duca mu bitaro bitandukanye ntitwamubonye. Uwo mubona iyo duhikiyamba katubwira atageza aha ababona aho yoba ari guheza bagahumuriza umuryango kugira ngo dushobore gutekana. Amakenga yoyo ntiyobura hakukurikira umuntu yikorera ivyiwe ntaho twari bwabone azamuhira mu vy'amatati nta vy'amapolitike yirukamwo nta vy'imigambwe ntituzi rero irengero ry'uwo muntu nta ngorane yo mu mutwe yari afise umuntu akomeye abanye neza n'abandi. Mu kababaro kenshi abajyango ba Jean Claude Nduwimana basaba uwo wese yogira icyo ashoboye kubafasha kumenya aho uwabo yoba ari.